Ndasubiye kubaramutsa banywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Tanga ikaze ryo gukurikirana amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi, ya makuru yo kwizera tubashikiriza ku minsi yose aba ariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru avugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye, eka mbere na za nkuru nyene zinyegezwa abarundi nazo turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane andi makuru ariko avugwa mu gihugu c'u Burundi arabana n'umutekano. Abasoda b'u Burundi bivugwa yuko babandanya barajabuka berekeza mu gihugu ca Kongo bari kumwe n'umugwi w'imbonerakure. Hoba hamenyekanye yuko bosezeranyijwe kubaza baronswa amahera menshi bavuye mw'izo ngwano bariko baraja mu gihugu ca Kongo. Turaza kubigaruka ko ico bacibajanye naco muraza kucumviriza ido nido. Turaza kubigaruka ko hari amabanga yamenetse avuye mu gisoda c'u Burundi, turaza kuyabashikiriza muri isango y'amakuru twabiteguye muravyumviriza ido nido. Turaza kunyarukira mu gisata c'agateka ka zina muntu, mwumvirize ibirabana n'inyuru tw'abanyagihugu navyo twabibateguriye, turaza kubibashikira ko muravyumviriza ido nido. Wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone. Gufyonda ko uraba handitse sabone mu majambo atukura, handitse subscribe ku bakoresha YouTube iri mu Congereza. Yo wafyonze ko mugabo ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ko minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisange y'amakuru, muragira mukurikirana ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nababwiye mu ntango z'aya makuru yuko mugira mukurikirana ibirabana n'amakuru y'umutekano, imbonerakure zibandanya zirajabuka n'umuhari w'abasoda b'u Burundi mu bikorwa vy'umutekano mu gihugu ca Kongo. Bivugwa yuko ngaho mu ntara ya Cibitoke abasirikare babandanya baherekezwa n'imbonerakure mu gihugu ca Kongo. Abasirikare n'imbonerakure abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ugwaruka rwa CNDD-FDD, abo basirikare n'izo mbonerakure nyene bafise ibigwanisho bikomakomeye baraciye ku misozi ya Kaburantwa na Nyamitaga muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Bivuga yuko kuri uyu wa kane uheze mw'ijoro ry'Uwimana bari bagiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo baciye mu ruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu bobo muri ako gace baratewe umutima uhagaze nuko kwinjira muri Kongo. Umwe mu bagabisha b'ingabo ajejwe ibikorwa vya gisirikare akaba ahumiriza abo banyagihugu. Mirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi barabonywe ku munsi wa kane uheze no mw'ijoro ryo kuw'Imana ku mitumba ya Kaburantwa na Nyamitanga. Kubw'isoko mu gipolisi rikorera aho ngaho nyene bo muri izo komine zegereye urwo ruzi Rusizi, abo basirikare nabo mu makambi y'110 n'112 ndetse n'121 bakorera mu Gatumba, mu Bujumbura, mu burengero bw'igihugu c'u Burundi, mu Cibitoke na Mutakura mu ntara ya Cibitoke aho nyene mu buseruko. Abo basirikare bivuga yuko bajabutse urubibi kugira ngo baje guha inguvu bagenzi babo bari hakurya ya Rusizi neza na neza mu misozi miremire yo muri groupema ya Kigoma, Kiryama na Remera muri Kivu y'ubumanuko. Niko abo bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano muri ayo makomine babandanya barabivuga. Abasirikare bavuye mu ikambi ya Cibitoke bafise igikorwa co kugwanya abaroberi bareditabara, umugwi w'abaroberi witwa n'abategetsi b'u Burundi ko ari umugwi w'iterabwoba. Bafise kandi igikorwa kandi co gutegura urubuga baciye muri groupema ya Ruberezi mu kiyaya ca Rusizi cegereye intara ya Cibitoke. Kubwo abasirikare ba EAC bemejwe n'ibihugu bihurikiye mu muryango w'Afrika y'ibihugu vy'ubuseruko. Umwe mu ntwazangabo iri mu bariko baragenda avuga ko yiteguye kubwiwe hari amahera menshi bazoronswa ukwezi guheze. Vyagiye biranurwanurwa yuko abo basoda n'izo mbonerakure bashobora kuronswa
amahera atari make ubwo bazoba bavuye muri izo misiyo z'intambara ziriko zibera ngaho mu gihugu ca Kongo. Ivyo avuga ntibibonwa kumwe n'undi musirikare avuga ko atazi ibizokwisungwa kugira ngo hatangwe umushahara ku basirikare bari mu bikorwa vyo muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bivuga yuko amafaranga bemeye atazomushikira nko gutara agatwe. Abasirikare bo Burundi n'imbonerakure baramaze kuhasiga agatwe, ariko nta shumbusho yatanzwe ku miryango yabo yabuze. Niko imwe mu mbonerakure imenyereye mwene ivyo bikorwa yashikirije. Abaremyi bo ku mitumba abo basirikare n'imbonerakure baca ko bavuga yuko batakija mu mirima gutinya ko bogirirwa nabi n'abo basirikare n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Haheze neza na neza iminsi 3 tutemerewe kuja mu mirima yacu, nuko umwe mu baremyi bo muri aho nyene Nyamitanga yidoga. Abajijwe kuri ivyo, urongoye ikambi ya Cibitoke arahumuriza amenyesha ko ataruja n'uruza rw'abasirikare b'Abarundi bwibonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hanze y'ibikorwa bizwi. Ivyo bikorwa bizwi avuga n'irungika y'abasirikare bo mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko mu nguvu zizoba zigenewe kurandurana imizi imigwi yitwaje ibigwanisho yo muri ako gace na mvamakungu iyerera mu buseruko bwa Kongo. Kuri uwo wa mbere nibwo umugwi wa mbere w'ikambi ya gisirikare warinjiye ku mugaragaro muri Kongo, bakaba bangana n'amajana 600 ku bwa Liyetona Marke Erongo, umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri Kivu y'ubumanuko. Yemeje ayo makuru yuko abo basoda b'u Burundi bashira kuri majana 600 bakandagiye ku butaka bwa Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka dutandukire ayo makuru ariko aravugwa, dusimbire no mu yandi makuru twabateguriye nayo muyumvirize idonido. Bagwingoma aho bita komisiyoni ku rusengero rwa Anglikane muri komine Buhiga intara ya Karusi baratabaza ko bafise ingorane zo kubura amazi. Hakaba haheze igihe atanima rikoroka mu mabombo. Kubwabo banyagihugu bakavuga ko bashobora guterwa n'indwara zituruka kw'isuku rike. Muri kino gihe bakababazwa no kubona iyo babajije abajejwe intwaro babishura ko ari kugabanuka kw'amazi mu masoko aho kubatorera inyishu y'ico kibazo. Kubwabo baribaza nimba Uburundi bwoba budafise abategetse ngo yamara bikabasega. Abarundi ngo barakwiye kwikangura ngo kuko ibintu byamaze kuyangara kera. Inkuru twateguriwe na Mberamihigo Jean-Marie. Nk'uko bimenyeshwa n'abo banyagihugu bo ku mutumba gw'Ingoma aho bita ku misiyoni ku rusengero rwa Anglikane muri komine Buhiga intara ya Karusi, bavuga ko haruhande y'ibibazo by'ubukene buzura inzara bafise muri kino gihe hamwe no kutabona ingene bagiye kubandanya babaho, ngo ubu naho hiyongereye ko ikibazo cyo kubura amazi meza. Bakavuga ko haheze igihe kitari gito atanima rikoroka mu mabombo yabo. Kubw'abanyagihugu bakavuga ko bafise ubwoba n'uruhagarara ko bashobora guterwa n'indwara zituruka ku isuku rike nk'amacinya, korera n'izindi. Kibateye umutima uhagaze ngo akaba ari abana babo muri kino gihe bapfa amazi babahaye ngo kubera izo ngorane zo kubura amazi meza. Bakiyumvira ko rero izo ngwara ngo zishobora guhera kuri abo bana babo, bakibaza ingene bazoshobora kubavuza mu gihe badafise n'ivyo babagaburira muri kino gihe. Bikabasi tubajije nindi ico kibazo bamaze kukibaza abajejwe intwaro kugira ngo bumve ko hari ico bobafasha, batwishuye ko iyo babajije abajejwe intwaro ngo babishura ko ari kugabanuka kw'amazi mu masoko. Yamara ku bwabo banyagihugu bobo ngo bakiyumvira ko atari vyo, ngo kuko hariho abayaronka n'abatayaronka muri ico gice nyene, ahubwo bakibaza ko bikorwa nkana kuri bo. Rero bakababazwa n'iyo nyishu bahabwa n'abajejwe intwaro ngo aho kubatorera inyishu y'ico kibazo. Bagerageje kurondera musitanteri wa komine Buhiga baca basemi Terasi
kugira ngo tumubaze kuri ico kibazo c'abo banyagihugu ko boba bari bakizi. Yamara kwa Mukenyi twanarondeye buramatari w'intara ya Karusi nawe nyene ngo tumubaze kuri ico kibazo, yamara nawe nyene ntitwashoboye kumuronka. Hagati aho abanyagihugu bobo baribaza nimba Burundi ko babudafise abategetsi ngo yamara bikabasiga. Abarundi ngo barakwiye kwikangura kuko ibintu vyamaze kuyangara. Beramihigo Jean Marie ndagukengorokeye. Impunzi z'abaronde ziri mw'ikambi y'impunzi ya Nduta ziratabaza kuko aho zibayeho zitagira amazi. Ivyo bikaba vyibonekeza kuvaho harakagwi kigira impunzi kabereye mu gihugu c'u Burundi ngo kuraba ko hari umutekano. Izo mpunzi rero zikabona ko uko kudahabwa amazi biri mu rukurikirane rw'agatotezo bakorerwa na leta ya CNDD-FDD bene ya Tanzania kugira zirande zitahuke ku nguvu. Abandi nabo bagasaba ko iyo ngendo yo kugomba guhungura izo mpunzi ku nguvu yohagarara kuko guhunguka ari ubugombe bw'umwe wese. Inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi. Kuvaho akagwi k'impunzi kitwa ko gaserukira abandi mu makambi y'impunzi ngaho muri Tanzania kagiriye mu Burundi kuraba ko umutekano ukwiye hamaka kagaruka, izindi mpunzi ntabwo zorohewe na gato kuko ivyo ziriko zirakorerwa byose bigaragaza ko ari byapfunditswe kugira bazinanize zitaye ku nguvu nkuko nyene vyivugirwa n'izo mpunzi. Uno musi impunzi zo mu ikambi ya Nduta zikaba zihanzwe n'ikibazo c'amazi kuko atigera aboneka, kandi zagira ngo zirabajije mwishirahamwe NRC bijejwe ico gisata c'amazi ntibigere baronka inyishu. Izo mpunzi rero zikabona ko ivyo ziriko zikorerwa biri mu rukurikirane w'agatotezo ziriko zirakorerwa kugira zitahuke ku nguvu. Dutega amatwi umwe mu mpunzi ngaho Induta twayaze aho agirwa ko asaba ishirahamwe mpuzamakungu HCR gukurikiranira hafi ibikorwa by'iryo shirahamwe NRC. Mu nkambi ya Nduta haribonekeza ibura ry'amazi uhereye ku mazone ya 13, 14